Yes, Kamenye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana namakuru tugarutse marebana n'umutekano politique na diplomasi aho kuri mikoro ya mbere ari Moses mu gihe kuri mikoro ya kabiri ari Bwana Karimba bameze neza. Meze neza ndashima Imana Moses kandi ndongera gusuza abakunzi bacu bo kuri TV Dunia Nikoti. Yes, namakuru tugarutse marebana n'umutekano politique na diplomasi murabizi twibanda mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo updating tubabwire uko situation ihagaze abonye ko mu kanya gato gashize ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport ibintu byongeye guhindura isura, ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu byongeye gukomera cyane ahitwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Umutekano mukeya ni wose, igisirikare cy'u Burundi FDNB bacitsemo igikuba kidasanzwe nyuma yuko n'itoroka ry'abasirikare hagati muri FDNB rikomeje kugenda ryiyongera. Yes, tujya kwa tubikomoza rero tubiva imuzi n'umuzingo turi ku itariki rwose ya 18 z'ukwa 10 2025 tujye kugaruka amakuru menshi ajyatandukanye Bwana Karimba Nyamirambo injira mu ngingo z'ingenzi. Urimo uratinda. Yes, turaza gusimukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport tubabwira yuko iki kibuga cy'indege amakuru dufite by'umwihariko 65% kirimo kirakontororwa na Red Tabara. Si ibyo gusa kandi turaza kugaruka hano za Gitega tubabwire ko habaye inama idasanzwe ndetse iyi nama yabaye ikaba ari inama yarangiye abayobozi rwose bafatanye mu mashati bakaba hari byinshi batarimo baragira bate baremeranwaho. Turaza kubiva imuzi n'umuzingo. Bwana Karimba uraza kunyemera dusimukire by'umwihariko mu bice byano muri Korine Mujeje ndetse na Korine Murangara ndetse nano za Cibitoki ahitwa no za Katumba. Amakuru dufite nuko hatangiye kugaragara abarwanyi ba Red Tabara bamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ndamutse mvuze yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuzengurukwa n'abarwanyi ba Red Tabara ntabwo Bwana Karimba naba nibeshye. Ariko ntago inkuru yuko M23 ngo yagiye ku butaka bwa Repubulika y'igihugu cy'u Burundi kujya kuganira na Jenny Neva ntago inkuru twayisimbuka. Turaza kuyikomoza. Intumwa za 23 zagiye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kujya kuganira n'igisirikare cya FDNB ndetse kandi n'ishyaka rya FDD kurebera mwe uburyo umujyi wa Uvira badashobora kuba bawutera kuko ngo ibimenyetso birenga ibihumbi n'ibihumbagiza byatangiye kugaragara yuko uyu mutwe w'intare zasarambwe ushobora kuba wataka umujyi wa Uvira. Rero igihugu cy'u Burundi cyavuze kiti umujyi wa Uvira niwo dusigaye duhahiramo, ubungubu amahirwe dusigaranye niho dusigaye dukuramo ibitoro ibitenge ibintu byinshi niho bituruka. Bati rero mu gihe uyu mutwe bamaze gufata umujyi wa Uvira biraza kugenda bite ko abaturage bari bageraniwe ko bari bakomerewe biraza kugenda bite. Niyo mpamvu rero habayeho ngo kwandikira uruhande rwa AFC intare zasarambwe barababwira bati nyamuneka nimugire mwohereze intumwa zanyu muze tuganire turebe igisubizo cy'uko rwose mushobora kuba mwatera umujyi wa Uvira kuko nimutera Uvira igare kuba muteye twebwe. Yes, birumvikana. Ngira ngo turaza kugaruka ku byishyane bigiye bitandukanye n'umuvandimwe turaza kumuterekaho no rwose mu kanya gato araza kuba ageze muri studio naho kugira ngo aya makuru tuze kugenda twinjiranamo tugaruke no ku myiteguro idasanzwe cyitwa FDR mu gihugu cy'u Burundi byaba hano mu ishyamba ry'ikibira ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tubikomoza tubiva imuzi n'umuzingo 5/5 rero inshuti z'akadasohoka muri hirya no hino by'umwihariko utari wakora subscribe kuri TV Dunia Nikoti yikore kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bijye bikugeraho kugiye kandi inkuru igisohoka ubona itari yaba umuranzi nyamuneka. Sindi butinde Bwana Karimba reka duhite duhera by'umwihariko kuri no nkuru idasanzwe yo mu kibuga cy'indege cy'u Bujumbura. Iyi nkuru tuze kuyivaho tugaruka gato muri CNDD FDD. Nupfa ngo ni ikibuga cy'indege cy'u Bujumbura kugeza amaginga navuga ko ibyacu byamaze kuba gataranzamba kandi na wanzamba ngira ngo ku munsi w'ejo nibwo twabwiraga abantu yuko ikijyanye n'ikoranabuhanga ryamaze kuvaho mu kanya gato gashize rimaze kuvaho amasasu menshi isaha ku isaha rikumvikana Red Tabara irasana n'imbonera irasana n'ingabo za Gitega. Bwana Karimba ibintu tuze kubifata dute ibintu ntabwo bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kibamo akaduruvaye kuri kote ebyiri kikabamo akaduruvaye kuri kote ya 23 ishaka kuza guca iteka igakuramo umujyi wa Uvira n'ikuramo umujyi wa Uvira FDL zirukankana zigeze Bujumbura ikabamo akaduruvaye ku ruhande rwa Red Tabara tukabona uyu mujyi wa Uvira uyu mujyi wa Bujumbura ubaye umujyi w'amasasu nawo nkuko tubona indi byose kubera mu mirwano ku butaka bwa Kongo. Ibyo bintu ntabwo dushobora kuza kubo bibona hano mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ho ndavuga ni umujyi wa Uvira niba uri mu mutekano mucya cyangwa se niba uri mu bibazo
buriya rega nta Uvira na Bujumbura kuko buriya n'umutekano mwinshi inzego nyinshi z'ubutasi z'igihugu cy'u Burundi akenshi usanga biganza cyane mu kumenya umutekano Uvira bihagaze bite kuko wagiye umenya amakuru menshi cyane yuko cyane cyane abasirikare b'ikitwa Red Tabara abenshi muri bo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi banani baribona bacengera baciye hariya za Gatumba bagiye ngo bagiye gucuruza ibitenge bandi ngo bagiye gukora ibikorwa byinshi bitandukanye bakinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo navuga yuko ari ubwibanga cyangwa se mu buryo bwa kinyamwuga bikavuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi aka kanya nge ntabwo nibanda kuri Uvira cyane kuko Uvira iri kuri kote Repubulika Demokarasi ya Kongo ahubwo nanjye ngo twibane indani ya ndani mu mujyi wa Bujumbura umujyi wa Bujumbura ubu ngubu wamaze gucikamo igikuba ku ruhande rwa leta ya Evariste Ndayishimiye bakomeje kuvuga bati twebwe mu gihe ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa Red Tabara nabo turi gukeka yuko bashobora kuba baramaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi tukaba turi gufata abaturage tukaba turi kubafunga kandi mu turi gufunga hakaba harimo ababyeyi babyaye aba basore n'inkumi bari mu cyitwa Red Tabara aho kugira ngo dukemure ibibazo ahubwo ibibazo mu gihugu cy'u Burundi turi kubyongera ngira ngo wagiye wumva ndetse ubona amafoto n'amavideo yagiye acacara bivuga yuko mu gihugu cy'u Burundi gereza nkuru ya Rumonge abaturage bagiye bafungwa benshi bafunzwe n'ababyeyi bashinjijwe gutanga urubyiruko rukajya kwinjira mu cyitwa Red Tabara n'ababyeyi bagiye bashinzwa gukorana na Red Tabara n'abasore ndetse n'inkumi zagiye zishinzwe gukorana na Red Tabara bikavuga yuko rero mu gihe n'ubundi iri fungwa rigaragara muri gereza nkuru ya Rumonge iri fungwa rigaragara za Makamba mu bindi bice bitandukanye mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi rishobora kuba ryanatuma ahubwo imirwano ishobora kuba yanakomera cyane hano mu gihugu cy'u Burundi ni nayo mpamvu mvuti Rumonge humvikanye urusaku rw'amasasu bati mbonera kure za buri birengero cyangwa se mbonera kure zatorotse ukajya kumva abasirikare batorotse ngira ngo ejo narimo nakubwira witwa ngo Mikiza Jean Baptiste umusirikare mu kapiteni watorokanye n'abasirikare 16 kandi iminsi niciyeho ibyo bibaye ikira ni ikibazo kiri kugaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi mu gihe ibyo bikorwa byo bikomeje kugenda bigaragara biribuze guteza ikibazo kandi kiri ku rwego ruri hejuru kugira ngo ibyo bibazo bikemuke biribuze kubihuriza kuko n'ubu ngubu igikuba cyaracitse ku ruhande y'ishyaka rya CNDD-FDD ku ruhande y'igisirikare cy'u Burundi FDNB bavuga bati ibintu bizakimuka gute birumvikana uretse ko ibyo bintu rero byamaze kuba bibani nako muri CNDD-FDD ivumbi rikomeje gutumuka icyitwa badede kabisa bakomeje kugenda bahura n'akaga gakomeye cyane kugeza hagati yabo indani barimo barasubiranamo ku rwego rwo hejuru ndetse uko gusubiranamo nako bakaba kugaragaza ko uno munsi nagomba ko tuvuga ku kiganiro kijejwe kivuga ku bibera muri politike za East African kenshi twibanda gusa ku biba muri Uvira hagati ya Uvira Kongo u Rwanda no Burundi ariko uno munsi nagomba yuko dutereza amaso kuri East Africa yose ibihugu bya East Africa byose cyane cyane ibyo tumenyereye muri politike zavyo uno munsi turavuga kuki nagomba tuvuge ku leta zo muri East Africa zidashobora amaguverinoma adashobora guhindurwa n'amatora ubwa mbere tuje ku gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora kubera iki kubera icambere ubwoba bw'uko leta ubutegetsi bushobora gufatwa n'abantu bafite ingengabitekerezo ya genocide noneho bigatuma ivyabaye mu myaka ishize tsembatsemba n'itsembabwoko ryabaye ku Rwanda byongera kugaruka ikindi burya iyo umugambwe umaze igihe kininiya wariyubatse imyaka myinshi haba harimo ababifitemwo inyungu baba barubatse inyungu zabo baba bafite ubwoba yuko mu gihe hoza ubutegetsi bushasha izo nyungu bashobora kuziburiramwo ndetse iyo point ya kabiri niyo muza kubona igaruka ku bihugu byinshi tugende igihugu cy'u Burundi naco nyene ni igihugu leta yaho idashobora guhindurwa n'amatora umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi bw'igihugu kubera ibintu by'amatora na cyane cyane bobo nta n'ubwoba bafite yuko yenda leta yo bita leta y'abatutsi yari maze imyaka myinshi kuva kuri independence yoshobora gutsinda amatora
ibyo ntibyoshoboka, ibyo ntibyokunda, kuko bavuga bati abatutsi mu Burundi ni rubanda nyamuke, cyane cyane ku bavyemera. Ndiko ndavuga ku bavyemera ibyo bintu by'amoko uko bibaho, ariko ku ruhande rwanje narabwiye ko ibyo ntabyemera. Abarundi n'abarundi, namye nkurikirana ikiganiro c'uwahoze ari umusenatere umukuru wa Sena mu Burundi, avuga yuko by'ukuri ibiranga amoko bituma ushobora kuvuga ko uyu mugwi kanaka ari ubwoko mu Burundi atabihari, yuko twese abarundi turi ubwoko bumwe. Aho namushigikiye kuri ico gitekerezo, kandi ico gitekerezo arico gishobora kimaze kuva mu mitwe y'abarundi, coshobora kuba kikarangiza indyane zijanye n'ibintu by'amoko mu gihugu c'u Burundi. Rero nkaho nkaba numva no mushimira cyane ku bitekerezo byiwe yavuze. Uriya Bishop yarayoboye inama nkenguzamateka y'u Burundi, kuko ibyo avuga vyumvikana. Rero CNDD-FDD n'umugambwe udashobora gukurwaho n'amatora, cyane cyane ko umugwi akagwi gatoyi k'abagize CNDD-FDD bamaze kubaka inyungu nyinshi, batopfa kwemera guheba izo nyungu ngo nuko habaye umucezo canke umukino w'amatora. CNDD-FDD rero leta y'u Burundi nayo n'umugambwe udashobora guhindurwa n'amatora. Tugende muri CCM Tanzania nayo nyene umugambwe CCM n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi biciye mu matora, kubera ahanini umugambwe CCM uracagendera kuri ideology yuko Nyerere yasize awubatse, nuko abatanzania bamaze imyaka myinshi atawundi mugambwe babona, atawundi mugambwe bizeye. Gutyo rero nubwo icamwa ca Chadema cogerageza ibyo ari byo byose, hashobora gukorwa uburyo atawundi mugambwe ushobora kuba wahindura intwaro muri Tanzania biciye mu matora. Hamwe nuko nabo nyene burya muri CCM harakagwi gatoya k'abatanzania bari muri CCM bamaze kwigarurira ubutunzi bwose bw'igihugu ca Tanzania, ku buryo rero bavuga bati mu gihe hoza uyundi mugambwe mushasha nka Chadema canke undi mugambwe, ati byotuma izo nyungu cyane cyane nk'abantu bari aba Kikwete, buriya hariyo n'ibindi bicocoro byo muri Tanzania by'abagenerale benshi bapansiyonye bakava mu gisirikare, badashobora kurekura ubutegetsi kubera inyungu nyinshi bamaze kwirundira ko, bituma bavuga bati hamwe hoza uwundi mugambwe wo twihora, kuko baba bazi ko byinshi byavuye mu biturire canke mu kunyonora leta. Ivyo rero byotuma badashobora kurekura ubutegetsi, ntabwo borekura ubutegetsi kubera inyungu. Nkuko nabibabwiye, ico kintu c'akagwi gatoya kaba kari mu migambwe iyoboye ibihugu, niyo mbogamizi y'impinduka zishobora kuza mu bihugu bitewe n'amatora. Ariko cyane cyane iyo uriko urakurikirana niyo migambwe iri muri opposition iharanira gushika ku butegetsi muri ibyo bihugu, usanga ata programme zo kwemeza abaturage zatuma bavuga bashira imbere, byatuma bashobora gutorwa, kuko kenshi bavuga ibintu by'amoko, bakavuga ibintu by'ubunyoni, ku buryo nabo nyene ndetse iyo baje ari bashasha nk'uko atakindi bashika bakora atari nko kuba amasiha mu bigega bya leta. Tugende muri NRM mugambwe wa Yoweri Museveni muri Uganda, ni gukurira agashitsi umugambwe woba ugomba guhiganwa na NRM, wiyumvira yuko ushobora gushikira ubutegetsi biciye mu matora. Ibyo bintu ntibyashoboka, kuko
nk'uko nayabwiye iriya migambwe imaze imyaka myinshi baba bariyubatse mu migwi mitoya cyane cyane imiryango y'umukuru w'igihugu baba barubatse inyungu nyinshi ku buryo rero umugambi uwo ari wo wose mushasha woba warabuza kugira ngo ube woyobora igihugu baba biyumvira yuko ushobora kubangamira inyungu baba baregeranije iyo myaka yose. Rero n'umugambi wose uza uhiganwa na NRM yo mu Rwanda nta byizero plutôt yo muri Uganda nta byizero na bike ufite yuko ushobora gushika ku butegetsi biciye mu nzira y'amatora. Twovuga ikindi gihugu kihe? Kongo umugambwe wa Etienne Tshisekedi uyobowe n'umuhungu wiwe uno munsi nawo nyene uriya mugambwe nimba witwa gute uriya mugambwe wa Tshisekedi nabo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi kuko ugizwe n'akagwi kigaruriye itunga ry'igihugu karajwe inshinga no gusahagura itunga rya Kongo no kutababara abaturage. Rero uriya n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo binyuze mu matora. Rero abo bifuza guhiganwa n'uriya mugambwe wa Tshisekedi ariwe bita Beto, uriya mugambwe nawo nyene n'umugambwe udashobora kurekura ubutegetsi ngo nuko byoba biciye mu matora. Igihugu conyene leta ishobora guhinduka binyuze mu matora n'igihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya nico gihugu conyene muri East Africa ubutegetsi bishobora guhinduka biciye mu matora, kuko buriya imigambwe yo muri opposition muri Kenya nta migambwe ya kera iba ihari. Iya migambwe ya kera yose yagiye isambuka ku buryo iyo hageze ibihe by'amatora imigambwe irisambagura bagashiraho amahuriro mashasha. Ayo mahuriro mashasha rero niyo atsinda amatora. Urebye nk'ibyabaye kuri Uhuru yihuje na Ruto batsinda amatora. Kuri Ruto nawe yihuje n'abandi bo mu migambwe cyane cyane abava mu bwoko bw'abakikuyu, nibo cyane cyane bakoranye baheba uwabo Uhuru Kenyatta abona gutsinda amatora muri ubwo buryo, ku buryo usanga muri ibyo bihugu ka Kenya hatsinda amatora imigambwe, amahuriro y'imigambwe yishize hamwe. Nico gituma uriya mugambwe wa William Ruto washoboye gutsinda amatora kuko yabaye ihuriro rishasha ryashoboye ujya mugambwe UDA yabaye ihuriro rishasha ry'abantu bari bavuye mu migambwe myinshi, yaba bari bavuye muri ujya mugambwe wa Uhuru, abavuye muri ODM, bari bavuye ku nyuma abakamba bita bari nyuma y'umuntu yitwa Karonzo. Abo bose bamaze kwiyungira muri UDA bashobora gutsinda amatora. Muribuka kuri Uhuru Kenyatta atsinda amatora ko bakoze ikindi camwa gishasha kitwa Jubile, bashinze Jubile babona gutsinda amatora. Rero ni muri ico gihugu ca Kenya dushobora kuvuga yuko imigambwe ishobora gushika ku butegetsi biciye mu matora, ariko ibindi bihugu nabadondaguriye nababwiye impamvu. None byogenda gute kugira ngo intwaro zishobore guhinduka muri ivyo bihugu? Intwaro kugira zishobore guhinduka muri ivyo bihugu niyumvira yuko ibitekerezo bitangwa n'abantu bo muri opposition bikwiye gushingira hanini ku bijanye n'ubutunzi, bakareka gushira imbere ibintu bijanye n'ibintu by'amoko, bakareka gushira imbere ibintu bijanye no gutanguza intambara, kuko ubwa mbere ivyo bihugu nkuko nayabwe yaba Tanzania, yaba u Rwanda, yaba Uganda, yaba Burundi canke u Rwanda, ni ibihugu byamaze gufata inzego z'ubutegetsi ku buryo izo nzego z'ubutegetsi zikingira kagagwe gatoya kaba kari ku butegetsi
kaba karigaruriye inyungu zijyanye n'iby'igihugu. Rero mu gihe imigambwe iri muri opozisiyo, twakwita imigambwe iri muri opozisiyo, ubwa mbere muri ibyo bihugu bagomba kwikuramwo urugamba rw'umuheto bakagwikuramwo, ahubwo bagakoresha strategy zibiri yo kwinjira muri uyo mugambwe bakagerageza guhindura ivyiyumviro canke abategetsi biciye mu mugambwe indani, ariko atari umugambwe uboneka ko ari umugambwe woba uri ugitangura canke uvuye hanze canke witwaza ibintu by'amoko. Hanyuma rero cane cane kampanye zabo canke agenda politike zabo zikibanda ku bintu bijanye n'iki n'ubutunzi, kuko ahenshi abo bagundira ubutegetsi ahanini n'ubwoba bw'uko bokwakwa isahani y'ifungurwa bafungurirako. Ibyo rero ugaca usanga mu gihe abantu bifuza guhindura ubutegetsi muri ibyo bihugu badafite ibitekerezo bishasha bishobora kwemeza abaturage benshi, kandi ibyo bitekerezo bimaze kwemerwa n'abantu benshi ku buryo uyu mugambwe cyangwa iryo shaka rigize igikorwa cyo gukoresha inguvu, boreka nabo gukoresha inguvu, ahubwo boba baremeje abaturage bagahagurukira rimwe, bagashobora guhaguruka bagacuvya inguvu za gisirikare, kuko abo bategetsi inguvu za gisirikare bakoresha ntizishobora kunesha abaturage bose mu gihe boba bahagurutse barondera kugira ngo ubutegetsi buhinduka. Ariko kandi byonagorana mu gihe ubutegetsi bukora neza. Mu gihe ubutegetsi bukora neza, ndabahaye akaronko k'igihugu cy'u Rwanda, usanga abaturage bafashwa mu buryo butari bumwe, umutekano ari wose, ibintu iterambere riba rigaragara. Biba bigoye cyane kugira wewe uve hanze uzane ibitekerezo ngo uje guhindura igihugu kiba gifite guverinoma iyobowe neza. None mu gihe guverinoma iyobowe neza, niyumvira ico gihe yuko banashatse abaturage buhurikira muri uwo mugambwe bose, hanyuma rero buriya buntu butagenda neza bugakosorwa na cane cane hagatezwa imbere ibindi bisata nk'ibisata bijanye n'iterambere ry'abaturage bose mu by'ubutunzi, bitume abaturage badashobora kubona yuko kumbure guja guhurumbira mu by'ubutegetsi ariho hari amaronko, ahubwo bakabona yuko abantu babwo bagiye muri za business, muri za investment, ariho babona amafaranga menshi kurusha kuja gukorera umushahara muri leta ushobora guca kabiri gatatu ukirukanwa. Rero nivyo bitekerezo nagomba gutanga cyane cyane bijanye n'amatura canke bivugwa ku mareta ari mu bihugu vya East Africa. Sinavuze kuri Somalia canke Sudani kuko n'ibihugu cyane cyane bikizonzwe n'indyane zijanye n'ibintu by'amadini n'ibintu by'amoko, naho nyine bikaze cyane ku buryo biba biguye gutanga intumbero ya politike muri ibyo bihugu, kuko usanga bo bapfa ibintu bitagira mvura by'amoko cyangwa iby'amadini. N'ibyo nagomba gushikiriza.